Yezu yagiye mu bwato arajabuka arora mu gisagara c'iwabo. Baraheza bamuzanira ikimuga kiryamye mu nderuzo. Yezu ngo abone ukwemera kwabo, abarira nyakimuga ati, niwizigire mwananje, urarekuriwe ibicumuro vyawe. Abigisha bamwe rero bavuga bati, uyo ariko aratuka Imana. Yezu ngo abone ivyo biyumvira, arababwira ati, mbega ikibatuma kwiyumvira nabi mu mitima yanyu ni iki? Ukuvuga uti ibicumuro vyawe biragiriwe ikigongwe, canke ukugira uti haguruka ugende, ikiruhije gusumba ikindi ni ikihe? Kugira ngo mumenye ku Mwana w'umuntu afise ububasha bwo kurekura ibicumuro kw'isi, abwira rero nyakimuga ati, va hasi wikorere inderuzo yawe witahire. Nyakimuga kirahaguruka kiritahira. Ishengero ngo ribibone rigwa mu gahundwe rica rininahaza Imana yo yahaye abantu ubukuru bungana butyo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacariko turazirikana amajambo y'Imana azananye mu buhanuzi Imana yacishije kuri Amosi, nkuko twabizirikanye mu ntango, tukamubona koko nk'umuntu Imana yahagurukije kandi kamukura kure, kamukura mu bwami bwo muri Yerusalemu bwo muri Yuda, ikamutuma kuja guhanura ubwami bw'Isirayeli bwari bufise umugwa mukuru Samariya. Murumvise ibi twumvise uyu munsi ni impari zabaye hagati ya Amosi hamwe n'uyu musaserdoti Amaziya, kuko yagombye kumupfunga umunwa akagira ati, kura ngaho ivyo, uriko uradurumbanya igihugu, uriko uragora umwami n'igihugu, kuko aho uriko uravugira ni nko mu kigabiro c'umwami. Hari ikigabiro c'umwami. Mu bisanzwe no kumva n'aya majambo yazanana, kubera yuko ahibeteri uyu mwami Jeroboam yari yabaye nk'uwiyonkora, yari yonkoye ku bwami bwa Yuda, aratwara ibice bitari bike, agira ubundi bwami bwiwe ukwiwe. Inyuma yaho ntuzenyaye umwami Salomo atangiye, agaheza agasigarana ubwami bwiwe umuhungu wiwe uwundi yitwa Roboam. Harabaye ingorane kubera yuko ibintu vyo mu bwami biragoye, kuko Yeroboam yabaye nk'ugiye ku ngoma akiri muto. Niho rero Salomo yari yarakoresheje cyane, yarakoresheje gose abantu kugira ngo yubake ibintu bikomeye. Burya inyuma y'ibintu bikomeye hariho abantu baba barabiruhiyemo bataboneka, ukabona ibintu vy'umwakaka ubona, mugabo derrière ce qui est apparent hariho abantu benshi baba baraharuhiye, baba baraharuhiye, baba baritanze, baba baratanze n'ivyabo, ugira uti bari bageze kuruhuka. Abantu rero bo mu bwami bwo haruguru baraza gusaba uwo muhungu wa Salomone bati, dutabare uturuhurire amakori n'ibikorwa so wawe yadukoresheje kugira ateze imbere ubwami bwiwa bugira umwakaka mu bindi bihugu. Uwo mwami mushasha acagenda ngo guhanuza, abanza guhanuza abantu bakuze b'abasaje, abantu babitonze, abantu bamaze kubona ibintu n'ibindi mu buzima, bashobora gucira umugani abakiri bato.
baramubwira bati nivyo burya papa wawe yarabaruhishije gose, raba ko baruhurira ubatezurire nabo baruhuke bubake ubuzima bwabo batekanigwe. Aheje kumviriza abo acagira contre expertise y'impanuro, acagenda kubaza naho abandi ba jeune bangana nawe, abantu usanga bafise amaraso ashushe ibishirira, ati basavye ukunuko ndabagire gute, ati yo mihimbi igomba kukugumukana, ati genda ubabwire yuko ahubwo ugomba ubashireko pression gusumba niyo papa wawe yabashizeko. Acagenda n'amanyama menshi, aca yumvira abo n'ingoga na n'ingoga. Cyo gituma hajya ni ibintu byo gutwara gutora rimwe rimwe abantu bakiri bato cyane no kuraba neza, kuraba neza hajya imyaka irafise ikivuga mu buzima bw'abantu. Acagenda bibasuka kuko bacamugira bati kwa ruko rero muraguma hiyo natwe tugumino, igihugu kiba kiracitsemwo kubiri, kiba kiracitsemwo kubiri. Rero mwumvise kicitsemo kubiri caciye Jeroboam. Rero uyu mwami yabigize uko muri uko kwica kuri Yuda, acafata ibintu byose byibukiriza ubwami bwo muri Yuda, amera nk'ubizimanganije, acashiraho yuko hakugenda gusenga Yerusalemu ko ariho hari ingoro y'Imana, acashinga ati ubu unye muzora musengera i Betel. Niko naho nyene hari mu bibanza vyeranda bita vyeranda muri ico gihe. Hanyuma kandi arashiraho nibindi vyinshi, arashiraho n'abandi basaserdoti bashasha barimwo aba bamaziye. Amaziye urumva n'umwami yamushizeho Jeroboam, bikumvikana yuko uje kumuvuga nabi aca kuzivya, kuko ni wa mugabure niwe yamushizeho, nkugabire nkuganze. We yumva ko akorera nk'amazi ya suko umenga nako akorera Jeroboam, suko yumva umenga akorera hakuri Imana. Yumvise rero umuhanuzi ahanura ibintu bikaze bihambarira umwami n'intwaro yiwe, bigambarira igihugu, akumva umenga ntashobora kubinwa no mu mazi, agaca agenda kumushora ku mwami. Mu nyuma Mose baramwirutse ko aca arigira arisubirira inyuma, mugabe ivyo yababwiye byose byararangutse. Aha twakuraho inyigisho yihe, nivyo ubuzima bw'abantu buraca mu bintu bigoye, intwaro ziraca mu bintu bigoye. Nuko bwa mbere bwobwo hari ijambo ry'Imana mukunze kumva uyu munsi bagaruka kantu bamwe bamwe ugasanga turiko turagomba kugisigurira ukutariko, yuko ngo ubutegetsi bwose ngo buva koko nivyo. Imana ntayikunda abantu bari mu kajagari bameze nk'imeza. Imana irakunda l'ordre et l'autorité, nico cyambere bigomba kuvuga. Suvire ko menga umutegetsi wese yoba yishizeho kucanke kuri agakorera muri binabiriya yo kumenga ni Imana ibimuhezagiye, niwe biba biko biva ku Mana. Oya, irashaka ko habaho indinganizo y'ubuzima n'ubutegetsi bwiza. Ni nk'uko umuntu ashobora kuba koko by'ukuri Imana yamushatse kuri ubwo butegetsi ariko agakora ivy'Imana idashaka. Subwo yuko ibyakoze byose imuciyemwo byose ko Imana ibi bihezagiye. Ndi ngaha muri iki gikorwa nkabigisha ijambo ry'Imana, ni Imana ibiriko irabigisha, ntugumura abajewe gusa. Ariko nashika ngaho nkaguhurushi nkaguhikofe, sinoca nitwaza ngo ni Imana yanshizeho ngo ndabiguhaye ku izina ry'umukama. Byo numura bitandukanye. Nuko rero Imana irashaka ko haba indinganizo nziza n'itunganywa ryiza ry'ubuzima bw'abantu, kugira ngo ubutungane ukuri byama bituma ubuzima buhumeka neza, bihagarikigwe n'intwaro.
intwaro nicyo kintu ca mbere itegerezwa kwitwararika, guhagararira ibintu bituma ubuzima bwa bose buhumeka neza. Iyo bishyitse rero ugasanga hari igihe usanga n'abo bantu bose bategerezwa kubera nk'abahanuzi umwami bacika ahubwo bamusuka, abarondera gusa ibyo bamukurako, ntibarondere kumufasha guhagararira ibituma ubuzima buhumeka neza bwa benshi bwa bose. Bigashikaho Imana ibabara iheze igaca ihagurutsa uwundi muntu. Natwe bw'iwacu tutemeye kuzigama neza ingabirano z'ubuhanuzi, iratora uwundi muntu ikamuzana avuye hanze, agashobora kumva neza akanabona neza ijambo ryiza ashobora kubatumburiza ko, kandi iyo muri abantu baciye bugufi mugashobora kuryumva rirabagira akamaro, rikabatabara. Ariko burya twese mwibatisimu hari ingabirano y'ubuhanuzi twagabanye, gufashanya mu rugendo rw'ubuzima kugira ngo ntidusange twazimiriye kure y'Imana. Iyo twanse kubigira neza mu migenderanire myiza isanzwe y'ubuzima bwa misi yose, hari igihe Imana ikara, kazubona waje gusenga ngaho uje kuyorobekako, kazubona uruguru ijambo ry'Imana yo nyene kari kwihera neza, rihuye neza nabijya nyene, amutagira uti ubwo sinihenze, mbere ushaka kanasubiramo kazubona uguye kuri iryo nyene nk'incuro nka zitatu. Imana rimwe igakara, suko bigomba gukara, mugabo irabona ibigiye gushikira igihugu cyayo. Tugere Kristo. Aha tuvyumve neza, niko ico gihe cyaba bahanuzi, ico gihe mu gutahura ivy'Imana babona umenga ni ibintu Imana ikiremarema kugira ngo ibisuke by'ibihano, kugira ngo ibisuke ku gihugu cyayo. Ariko burya abazirikana neza barabona neza yuko ni ibintu bizanana mu bibi tuba dukora. Tugere Kristo. Ogutse n'egeze kubivuga ati burya ikibi gikwegana n'ingaruka zacyo mbi, nka kurya intama ikwegana n'igitsembesembe cyayo. Murabaze kubona igitsembesembe cy'intama, umenga ntikiri kuna, umenga kiri kure y'intama, sivyo? Mugara ahantu gifatanye n'intama, uyibonye isokoro y'umutwe hajya ubuze uti hari inyuma batagiciye kiriko. Si ikintu umenga kiza ni prolongement. Ibi bidukora bihamagara amahano. Rimwe mbere umukama rero agacaza nk'ugomba guca ico gitsembetsembe, kagira ati ibi byo mwamaze kubigwamo, reka ndabe ko no bakiza ingaruka mbi. Imana igakara kugira ngo irabe ko yo bakiza ibigiye kubagwa, kuko hazoza igihe rero kubera ibintu bihamagaye ko vy'ubwirobetse mu byo gusenga mu vy'Imana, ibintu bihamagaye ko mu bintu vy'akarenganyo bakarya boro, bakafata nabi abapfakazi, abantu bato bakabura bavugira, bagasesa amaraso y'inzira karengane, ivyo byose muga kandi bakabigira baboneka ko ari abantu basenga. Imana ikagira iti oya, bigiye kuba kwegera. Ivyo byose burya nitubimenya bidutesha inguvu zukubaka ubuzima bwacu no kubuteza imbere, kuko bigwiza indyane no kutumvikana hagati y'abantu, naho batuba bariko baraterana amabombe, bakaba ari mu mahoro gusa yuko umenga no gutinyana. Ndarabuye uyu munsi ngena abantu dutinyana, kandi no mu basenga biriyo, ku buryo bw'uko ushobora kugenda bagutumiye ahantu mu rubanza ugategereza kugenda witwariye isahani yawe n'ibyo kurya byawe, na mikoro wategerezwa kuvugiramwo y'abandi bose ukayitinya maka haza umuntu agutwaje mikoro yiwawe. Iyo gemaza ko ari ibimenyetso byiza. Abansi barakakapati, none bari muri abamwe ariko muravugira hamwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima, nikimenyamenya cyuko ari ahantu tudasenga ngo dushike mu kuri.
bene ivyo rero umukama akagira ati ntibiriko birabubaka, ugasanga umwanya woshize mu guteza imbere ubuzima, mu gutezanya imbere, twashize mu gutezanya imbere tuwusesagura mu kwimbana mu mizi, mu kuryana, mu guhana amashano, mu kudodoberezanya ukuna kuriya, mu kwirukanako, mu guhindurana impunzi n'ibiki, tugata umwanya aho abandi bariko baratera intambwe, ibihugu bigasanzara uko kubera mabi tubamwo no kutumva abahanuzi badukebura kandi bakatubwira, uretse hari abatubwira mbere no kw'izina ry'ubutungane busanzwe abantu bashobora kumva, n'abandi bashobora kudukebura kw'izina ry'umukama, kw'izina ry'umukama, mugabo ugasanga ntitwavyumvise. Ivyo rero niko birashobora kuranguka ku rugero rw'ibihugu, nkuko bishobora kuranguka ku rugero rw'imibano mito mito, urugero rw'imibano y'abihaye Imana, ahantu hose hakoraniye abantu, nkuko bishobora kuranguka no ku rugero rw'umuntu ku buzima bwiwe ukwiwe. Igihe uri kurabona ibibi bikwinjirana, utagombye kubivamo ngo wemere Imana ikora aho hantu, uce bugufi, menya neza ko inyuma yavyo harimwo urupfu, harimwo urupfu. Ndibuka umupatiri yafasha mu vy'umutima nk'ibapatiri turiko turavugana, akambwira ati pati, ibi bintu mu bupatiri uzuvyitondere, bitanga uruku, bikaza uku, bikabandanya uku, munyuma arashira ko akajambo, iyo ndavyibutse nkakumva ca numva nti aho hantu hararura, à la fin c'est la mort qui s'ensuit, urupfu nigwo ruza. Imana iri kwirakara rero igashaka ko tutagenda ngo dutebe dusanga twashitse mu rupfu. Hariho urupfu rw'umuntu umwe, hariho urupfu, icara neza munyumvirize ngo mvuge ibintu mudakunda kenshi, hariho urupfu rw'amasysteme y'intwaro. Systeme zose zishobora kwiyubakira ku mayeri, ku gwenge, ku kurya abantu ntibatera intambwe, ziba ziriko ziriheza, ziba ziriko ziriheza. Hariho impfu z'intwaro. Abariho uyu munsi mwazima ngo ndiko ndabavugira ibintu byanyu, raba imbere yanyu ababayeho imbere yanyu, siko byagiye biragenda. Nta ntwaro mubona zagiye ziraheza igihe, kuko hari ahantu zishitse zikitsibanganya mu bintu bizikira imbere muri zo. Ivyo nyene tubona cemu bishira ku rugero rw'umwumwe, ntagombye kwisubirako, kugwana ngo mve mu bintu bikwegana n'amahano ashikana ku rupfu, ndiko ngenda ngana urupfu. Nta kwisiga inkore ku maso. Yesu aranabivuga agakara akavuga ati mudahindutse ngo muzogira iki, muzogira iki, muzoshiramwe, akoresha imvugo indi kaze, muzotikira, muna gutya gutikira, muzotikira mwese. Niko ariko aravuga ati kanguka, ivyukiranye, subira ukangura umuzirikanye, uri ahantu habi, reka kwiyeza wiyezesha ibisabisho birebire ariko indana atakirimwo. Jobundi sinzi wambwiye ati ngo mbeko mudakenguruka aho ivyiza mubona mu gihugu cyane, nisuko tabikenguruka, mugabo amajambo uyu munsi azakaze, tuce tuyasoka nko mabisi. Nze kuvuga ivyo gukenguruka haje ijambo rikaze nk'iri, no bambaye amaziya kandi handiko ndaye babwira, niko nanje numva ijwi rimbwira riti nawe we urimwo, twese turimwo, kuko turacari ku rugendo. Ntihagira uhava yibaza ati ni jokone canke abona ati patire ko avuga banaka, oya wewe heri wawe. Nivyo kandi naho bitoroshe, Imana ni nziza no kubona idutorera abahanuzi, ikanadutorera n'abantu bazi koko kugira umutima w'imbabazi,
barimo urukundo rwa Yesu, abantu bafise inderuzo. Mu nkuru nziza sinzi ko mwumvishije ijambo ryiza ngo abantu bazanye inderuzo, mu nderuzo yabo ikimuga. Natwe nivyo tugahanura, mugamuzi murabo ubuhanuzi bwose bw'abahanuzi. Muze kugenda gusoma mu mpera canke mu mpera z'ubuhanuzi bwa Amos canke bwa Yeremiya canke bwa Ezekiel. Mu mpera urabona yuko Imana icitanga ijambo ry'umwizero, hamwe iryo jambo mu ryakira ribugururira umwizero mwiza ahantu heza, ribugururira ejo heza hamwe mu ryakira. Kandi ukabona yuko icyo bashaka no kudushikana aho heza, ugasanga ni n'abantu buzuyemo kuri kw'Imana, ariko kandi abantu basenga. Twibuke muhanuzi Eliya twumvise akagenda ku Karumeli agasengera igihugu ciwe. Natwe nitube gusa abantu banariza b'ubuhanuzi, ariko kandi tukaba abantu bafise ubuhanuzi bumeze nk'inderuzo, burerura abandi, so kugira ngo bubasanzaze n'amajambo akaze, ariko ni inderuzo yo kugira ngo aho hamugaye tuhazane mu kuri imbere y'Imana, tumuguruke, dukira ivyaha, tumuguruke. Iyi nderuzo rero tuyizirikane, ni ya nderuzo ya intercession, ni ya nderuzo y'igisabisho cawe, ni ya nderuzo gutuma ugira uti ego. Cyo narigeze kumva umusaseridoti ariko arambwira undi mupatiri muvukanye, kubera ibihigihigu kirimo, yiha kuvyuka saa 9 y'ijoro agasomera imisa igihugu akakirerura. Muraza agatiro ka saa 9 ku mupatiri aba yarushe, jewe ntabyo nshobora, mugabo nabishaka akavyuka. Ndavuga nayo mupatiri vraiment muhezagire, tumboye no vuga nti nzurashiramwe na jewe kandi umvuga izina. Abantu bafise umutima umeze nk'inderuzo, kandi ngo Yezu mu gukiza ico kimuga ntibavuze ngo yaravye ico kimuga, ngo yaravye iki? Yaravye ukwemera ko abantu bamuzanye. Ingene igihe dusabira abacu, abavyeyi basabira abana babo, abana basabira abavyeyi babo, abana bariya basabira ibinabiriya, ntimucike intege, kumva uti ninderuzo koko y'urukundo nteruramwe uwundi nkamuzanira Yezu kugira ngo adushikire hamwe bitagikunda tweko tuhishikana, hamwe hatunaniye. Dusaba Mukama kugira ngo natwe imitima yacu ayigire inderuzo nziza, imenya kurerura abandi aho bagwaye, ariko kandi n'ubwenge bwacu bukaba ubwenge bwuzuye ubuhanuzi, bushobora kubona ibintu neza, bugahanura neza. Amen.